birabura nkaza usanga supportingwa na Big Fizzo SATB numu brother muganda kivugiye nga muri nababanyi yego yeah muganda kivugiye nga ntuzigera ubona je ndakunda no wanashima mu bantu mu ba artiste nakunda guposta cyane SATB ari mu bambe ariko kugira uzobone no kuri page yanje shoye kwandika naga commentaire kujya ahora bigirira abandi hano musi warime muganda arabigira yeah gira uzobona postinze na link y'indirimbo yanje nta na hamwe uzigera ubibona sinzi kabikora kuvyanka sinzi kabikora sinzi arono kubura umwanya arono mugabo nasekubesha nukuri kwibana nasekubesha ava yuko link canke ikindi kintu canje gishobora gushikira abandi bose kibanza gushikira SATB yeah ico ndakikubwije ukuri mugabo ukabona ba Big Fizzo ba Stein bahande barapostinze mugabo can't be SATB yeah hano musi warimwe washoye yumvira eske aba bantu vraiment none hari kibazo iki ugiye kuraba nk'umuntu yitwa SATB na Emerson ngaho abantu badashobora none wombwira gute ngene badashobora gukora na collabo n'ubu urumva okay ntibashobora no kwicara urumva ico kintu gamana ugace wimvira iyo beef bafitaniye wogenda kubabaza ugenda uyitoye je SATB yarambwira ivyiwe Emerson akambwira ivyiwe muga nkabura aho ikibazo kiri je urazi ko SATB tutacano waka kera yeah mugabo twaritahuye jewe ndanamwegera ibintu birahera urumva muga nkace nimvira eske muri abo babiri gute hatobamwo ushobora kwegera uwundi hanyuma ibintu bigahera kugira baduzaba none SATB so muri side icuye ariko aravuga cyese nkunda kujaniranywa ico kibazo cyane ndakigarukako manze nunganira uyu so muri side ego biramugora gusupportinga umuntu muri side canke mu kanyoshi wabo mugabo arasupportinga with design none abagwanije SATB sawa muri no SATB kuva ari Kigali none bamugwanije amazina ntituyaza uno munsi n'abamugwanije mu masho bakaza kuba desi kwera ko amasho y'abatakironka abantu ntitubizi BRARUDI gasubira kumurondera none nimba ahawe deal niki na company ikora ama whisky wowe ukora ifuro umufuhira gute no ushaka gume muri bajaj aguma patana taxi nimba adashobora gusupportinga FABELOVE kandi yaramuhaye support bagakora n'indirimbo indirimbo ikaba viral yaba mu Burundi no mu Rwanda no musiyo nanirwa ko musupportinga gute ya flow yaramuzi ko si yagikora canke umuziki mwiza mwifuza ko si wabona nimba ari atawari karabona ko bandikiranira niyo mubwira aho rero ni Bface ni Stanish kiri kuna Double J nitujye umuntu nitubeshanye atakiri ku nta Double J kuri stage ata Double J nta kiriko kuri stage kuko nta ndirimbo afise sinzi ko maze kubona strategy yabo mwaraduga kuri stage akaba yakiwundi ntangura kuduga kiriko shusha afise indirimbo acha hamagara Double J hari n'igihe nizo ya performance bazisubiramo warayibonye lo 30 ndezo umwaka ariko nimba bimeze uko uri sûr yuko abaririmbyi bagiye gutikisa Uburundi bwose si bujumburiye sinagitega muri kakabari kangana uko tugiye tujima kamba tumaze simbizi mu bibuga yazungurukanye nabo bose hari ahantu Fizzo na SATB bashika duza babwira abantu duza uko bakakuraba nk'igiti hari aho Fizzo yagera bayabwira abantu ati duza ntibaduza ariko SATB yagira bakaduza hari aho SATB yagera bakaguma bameze uko Fizzo yagira uko bakaduza mbasha wewe yavuze ngo diwa narimba ivy'abakobwa bashaka maranga mutima ne bakobwa bakunda warayibonye kwa Bruce Melody yikubitiye amakapera abakobwa bose barasubiramwe ubu si vya bindi ngo nabo mu Kanyosha ngo ni vya vyihebe vyo mu Kamenge no gaho mu Gisyo n'abana bo mu Kinindo ikiriri baje muri show baraprofita no kuvuga ngo nimba tisemba afise abana bo mu Kiboss Dramata afise yo side zibiri SATB akaba afise vya vyihebe n'iki Fizzo nawe nyina akaba afise vya vyihebe vyiki zikundira umuziki na vya iboye nibaza baraza kuronka ya VIP na simple eriko n'umusi nituronka VIP na simple kwera ko tufise ivyihebe gusa muri show hama ntituza kuronka VIP na simple kubera ko hari izo twateguye dufise aba VIP gusa
nubaronka aba VIP gusa wakumiriye vya vyihebe biza kuzana dimire cyangwa 5 yego bimwe biza zinyore bakiki ukaca ushaka yuko twongereza nimba uno musi kike ifise isoko yego barige muri show yawe utoyitegura ugashiramwo kike yego none se whisky iza gutuma umuntu vibe iremewe n'amategeko ga community dufise ariko runamye mvuga sinzi ko ari umuvumo dufise w'ukuntu Chandra Miss yazanye iteka n'ishema ku muziki w'u Burundi yatwaye prix découverte edition ya mbere no kuvuga bagitanga 10 kuri category mugabo mama wiwe gushika aho yashengeye nasemereye nkasaba abantu yuko twoja kugendera mama Chandra Miss bakabifata nk'ubusazi bose uzurabe abagiye barashengera imiryango yabiri tureke baba hagati ubona kimeze neza abana Chandra Miss tuje kuri uyu imiryango yabiri bameze gute babayeho gute abantu baribuka ko afise abana imiziki yiwe iradandazwa iragurishwa abantu bariko barajya kandi vyitwa umuziki iyumvire mama Chandra yarashaje yari umumama yifata kitwara mu bwiherero ndanagira ubwo abuzukuru bambwira ati reka niba yari umumama yibuka ko umwana wiwe yaririmbye ngo birirwa baravuze imiziki yiwe uturirimbo twiwesha twubaka ngo mugaraba honde abonye igitenge yararitse ariko aravuga ijambo biranka ko yigumye after umuhungu we yaramusigaranye yarapfuye umuvyeyi bamuzanye no nari nzi ko bigira bigende neza mugabo I think yuko baje kumucisha amahera nyuma y'imisi mike barasemera ko umuvyeyi agwaye urabitswe nari nkitswe n'amagara nza kuyibona haciye imisi biri ko yashengeye rero music ko yayibonye haciye nkindwi bivanye n'ibindi bikorwa yarariyemwo by'umuryango nawe nyene ntiyavyumva cashayinga ya video bari kumwe yabaye lost ingene umuvyeyi yarakeneye support yatwebwe turi muri entertainment rero uraba vya bindi vyari vyaravuyeho muri za bona bijya bintu vya Sid na no vyari byajanye na 2015 haca hazume ngo haje irindi shusho vyagarutse no muamenyesha makuru mana ekasino yedondagura kenshi muri gendarenge kwa nivyiza wa munkorera mpora ndaba mana okubandanya kuntwenza savye mbwira data ngira nte koja ntumiwe ndumiwe Umefikiria jambo kubwa sana, alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August. Aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamwigisha gukora nkamwigisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe. Bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo. Wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo murakoze. Twagiye mwene wacu era iyi ni kamera uce inyuma sivyo okay bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze fresh muri bon agende Mr koresha umwanya umunyarusaku sutwa cawa Mr vuguta vyume vyumye nani menshi cyane rero right now no munsi right now icongereza uno munsi ndi kumwe n'abantu novuga neza yuko dusangiye umurimo bamwe abandi dusangiye impwemu navuga muri Kristo harabo dusangiye impwemu no muntu uzenye ngiye umurango no mu bintu nyene vya journalisme nyene ukuntu murazi neza yuko naje nubwo ndumunyarusako ndumenyesha makuru dusangiye umwuga ndetse numwe mu baraperi babikora neza cyane ndetse bafatiye neza rap yo mu Burundi ndavuga FABELOVE ndavuga Master Key Niki Mr Key hamwe na Alan Zori benshi bamenye cyane ariko ubakaba azwi ku izina rya Nduwarugira. Reka manze mpereza ikaze kwanza nyakubaha kwanza Mr Key ko fresh niko fresh sana meze neza bien sana
uyu n'umukozi w'Imana nimubona ingene yambaye mu izosi ingene ameze n'imishatsi uyu n'umukozi w'Imana guys mera micro kwanza love FABELOVE yo sasa fresh meze neza yo kutandamukije ko waramukije ume wapija munitekereje sana kandi je ndazi ko uri pose sana wapi je sindi pose gusa nuko nyene uri kurambaza uri pose ahubwo sema tungira ino munsi kweri oya nyene urabona twarakijijwe twakiraga kiza abantu benshi barabonye FABELOVE n'igitabo cera mu kiganza avuga ati Love nuvuga ati none Love ni umunyabyaha wa mbere dufise sindi nkawe wabatijwe muri Timbarende no umupira wa Eminem agize ibintu Eminem agize gute agize byabo Love meze neza ariko ego meze neza uranaberewe mu fresh urakoze naberewe kweri kabisa ego mpera micro kwanza ndwarugira fresh meze neza je ndwarugira ikintu cya mbere ndamukundira arakiza ni presentation yiwe shimira ndaguha ikaze we Bagondere ndaguha ikaze mukunzi wakoresha umwanya media wewe mukunzi butunzi bw'umutima wanje utari mugenzi mutunzi mu butunzi atari ubwanje kabisa umeze neza ariko tutameze neza ko ye urazi cyo bisigura umukunzi butunzi bw'umutima oya ujya mugenzi mushikana kwa pana gushikako gusa baka abantu benshi turakunda abadushikako twe tutabashikako turakunda abagenzi beza tutabanje kuba beza hariho babandi rero beza twita abakunzi butunzi bw'umutima wacu hari babagenzi abatunzi mu butunzi atari ubwacu kuko abantu benshi no munsi dukunda abagenzi b'abatunzi bafise iponyo tukibagira ko bujye butunzi atari ubwacu none ariko ko utabaye pastor so muhamagaro wanje maybe ariko Apotre Jean Paul yavuze ngo dushobora guhura ejo muri viri kuvuga ibitangaza ubikoreshwa n'Imana ngo ejo abantu bagatangara ukumva ngo ujya sondera umenyesha amakuru kuri Ndondi tandatangara ingene naririmbye gospel mu Babylon mpenda besho acaririmba gospel Chatangura kumva gakiza kamwakura kabisa ubeze neza kurisha umwana je meze neza ale meze neza kandi ndashima kandi ndaryoyo cyane gusubira guhura na mwebwe ni iteka cyane guhura na kanyosha twena tutavuza ahantu bahita gutaha bwuga mu bwiteka mu bwiteka just kuri antene ku mayirabire abantu baca bahamenya umvise ku mayirabire abantu baca bahumva ego cyane badutije ikibanza batwakiriye neza cyane banatuzimanye vraiment nibo ba mbere kabisa nimba ntabeshe ariko sinzi ko mbeshe no bantu ba mbere tije location bakaduha n'ibinyobwa ego ale sabwe mwarahujwe n'indirimbo yitwa Ndumiwe ya mwene wacu ngaha Mr. Key nshaka kumenya ale kwanza acumva icyumviro cha Mr. Key kuyara kurondeye wacakiriye gute ntabwo nabyakiriye byarantwengeje kwanza ariko kandi ntabwo nashotse ndabyakira kubera ko ntabyo byagutwengeje gutere byanwengeje kubera ko yaje kwizerera mu muntu atandirimbo n'imwe afise umuntu atarigera aja muri studio nari hama ikindi kigira kabiri nta confidence n'imwe canke pourcentage 0,1 n'iki nari mfise kubera ko n'igihe indirimbo ikomaze gukorwa nagumye ndamubwira ati ariko n'uwo mwakomera mugakoramwe amajwi yanje nkabarangira nkabazanira umustar kandi azotuma inaduga cane akabakwitira voko nziza abahungu babiri baranse bon narabyakiriye neza kubera ko step by step buke uko nari niteze yuko abantu bazoza kuntuka siko byagenze abantu bayakiriye fresh novuga ngo ico nakunze cyane nuko n'ubutumwa twasohoye ariko bwari bumeze byari ibintu bivuye indani mu mitima yacu kuko ni ibintu tutigeze dufata umwanya munini nyango twandike ni ikintu kikubamwe ntugifaking ikintu kikubamwe ntugitegura nakuvuga ngo iyo ugomba gukora mariage nturinda kwiyumvira ngo nzoyikora nande ngo mbe bizogenda gute ubanze gukora formule nyinshi umukobwa ukunda cyangwa umutima wawe ukunda ubumozi si babandi mujyamana ku munsi kugira ngo ubuzima burengane hariho umutima wawe wipfuza unamubuze wumva umengo uraremerewe kabisa nuko byagenze twaririmbye kiri muri twebwe kenshi twebwe turumigwa ndabizi nawe kenshi urumigwa kwa ari gifukama Imana ukayisaba peut-être ntunaronkwe ujya munsi canke kijya wasabye ikindi gihe waranavyibagiye ukaronka cakindi ukacuronka nibindi do plus ku buryo uhezagirwa uramaze guhezagira ukabwira Imana tirindira banzuhezagire ki canke FABELOVE
je muri uno mwanya meze neza hari igihe rero bituba kumuga tukibagira gushima tukaca tuja gera tukaca tuja za mutwenzi kubahumure kandi twari twasabiye ku mavi turonse tukaca tuja gucilinga n'aba babies tukibagira Imana ubutumwa kweri mama yangu je sinibaza yuko ari ubwahagufi ariko mpera mikro kwanza mwene wacu ngaho hari ikintu kimwe ashaka nsigurire mwene wacu. Yes. Je nenda kumenyereye mu ndirimbo kabisa zo guhimbaza Imana ariko sinari bwabone wiyumvira nk'ikintu nk'iki cyo kurondera umuntu udikora umenyesha makuru ndetse n'umuririmbyi wa rap sinibaza yuko yari bwigira aririmba indirimbo yo guhimbaza Imana FABELOVE ariko vyakuje mu kuvuga ati jereka ndonde yakera gose ahubwo ntiriwe ndaja kure nibaza yuko bon ntiwatangajwe nuko naririmbye ijambo ry'Imana ahubwo niko ruza ati iki kiniga mbere kija muri gospel gute ariko ndamaze kurimba indirimbo z'Imana GN yarampaye collabo n'indirimbo yanje nunganzi vuhara nunganzi ndayibuka hari yitwa Yesu ya GN twagize collabo hanyuma hariho na nunganze yiwanje nyene personnel ego so rero kubw'ivyo rero nibaza ko sijyambere banyizeye ahubwo nuko peut-être ngira bamize gukora bo kugira mveyo mugaje navuyeyo kera zamani ariko ngo tuzobabonera kuvyo bama love wavuyeyo kera tuzobabonera kuvyo bama ntibisi nta kibazo kubera ko jewe nakuriye mu gakiza gusa abantu benshi ntavyo bazi nakuriye mu gakiza sana kandi mama we narumvise ko asenga sana bamere bo kukarago family yose naje ndasenga mugabo gusa abantu niyo image ntayo bama ariko ugiye kuraba umutima wanje niho uza kuvyemera yuko ivyo bintu ndabifise no papa muri za famille bakorane vene muhira ivyo vrai mugato niwabonye bible twego turasoma ndahinduka muri matina basi rigatwe navyo tumenya nawe Master Key vipi rero muta neza go fresh cyane indirimbo target wari ufise yarafashe neza bon indirimbo icambere abantu barayakiriye neza en plus de ça wari wambwiye ati kubera ko watumbereye FABELOVE nambere sumubaje sinumumotari namwakire namutumbereye nk'umuririmbyi kandi afise impano kandi abizi cyane novuga ko nari namutumbereye nk'umuntu afise ico yomfasha kandi voice yiwe ifise ico yofasha mu ndirimbo yanje yarakoroye cyane kumengo abantu nka BRARUDI baragorana gose ujura umupeti nyene ukiri kurasatira ukaza ngo kunuku ewana usanga korabo muyiyaze nko mu kwa mbere mukazokora nko mu kundi kwa mbere kundi mwaka uzoza bon icambere novuga ko nk'umuntu aba yarubatse izina ryiwe ntibiba byoroshe ku murongo ko nyene naho muba mu sitimwe si kuvuga arakazi kabarakazi si kuvuga ko ushoka umurongo ko nyene mu bisanzwe harabanje haracigihe ndamurondera ariko bikagorana ariko mu nyuma amaze kumwegera nkaronka umwanya tukayaga neza niho twagerageje kubiyaga twagipanga ko neza kandi mbona n'umuntu ari yambo sana akandi aciye bugufi sana uno musi ushobora kuvuga ivyo kwera muri kumwe kandi kwera mwana koranye ejo nejo bundi umuntu yo kumva uri kuvuga ibinyuranye nibi yoca gufata gutega mwene wacu mu bisanzwe sinzi ko nzona vyumva ndiko ndavuga ibinyuranye nibi kubera ko ndibaza mwaragiye muranabibona ku ndirimbo oya birakunze kugaragara ivyo bintu sivyo gale ego birakunze kuboneka kuko biri muri video kugaragara mu bisanzwe ibintu mene ibi niyo cyo gutuma mwagiye murabibona no kundirimba imaze no gusohoka nakubwiye ko ari yambo sana kubera ko n'umuntu twabandanye igihe kinini indirimbo itaranasohoka canke turiko turanayikora ukanabibona n'indirimbo imaze no gusohoka n'abartiste baki uzina giwe mwakorana igikorwa bakigifata nk'ikiwabo bwite bakacitangira bakagumana naco gwera ku ntango gushika ku musozo bakaguma bagifata nk'ikiwabo ndetse na nubu bakabandanya bagipromoting indirimbo yamaze gusohoka ni bake uzobisanga ndetse no butiri no kumwe no mu kiganiro bashobora no kuguherekeza nagutumye Love na Alani kwera mvuga ati una mutega uyu uru kwera nzi neza yuko peut-être uzombwira ngo urabona Love muri no misi ibintu vya studio ari mu bikogwa ale na urabona ari mu bintu vyuma journalisme yiwe ni hatari urabona ibintu ni hatari ariko nza mbona barakoroheye kabisa umwanya twavuganye baje ku mwanya ariko Master Key ni Mr Key
Mr. Key yes ariko nico kimwe muta master na Mr biratandukanye master ni ya ndirimbo ya Love ego Mr nawe ni Mr bro iki gikorwa mwakoze abantu bakiravye ndetse n'abariko barakiraba barabona ingene mwari muberewe cyane mwambaye umwambaro mwiza nk'uwo nambaye nuko batariko barambona mwambaye amakostime ndetse mu mastile zimwe ni gake indirimbo nka za FABELOVE canke mu myambarire cyane yawe ya mu nyambaro iyo myambarire ni kinyarwanda aujavuka takanya nishavuga Kongo cenda mama misisi mamisisi makalemi ego mwari mwambaye neza cyane mwari muberewe fashion ninde yakoze kya kintu cha fashion wadukoreye ikintu kijanye na fashion yitwa Begwa Fashion ni Begwa Fashion ni mu brother yitwa Nike kandi manashobora no kumwegera abashaka kwambara abikora neza cyane gose kandi mwitonze kwe dufise yari menshi cyane ku buryo atari guherera mu ndirimbo buryo umwe wasanga angira afise nk'imyambaro nka 10 yo kwambara twaje duhitamo gusa idishoboka novuga ko ari abasiriste bake bashobora kubikora nkuko ona ngiye kukunganira gatoya donc ariho kenshi je narigeze gukora collabo nageze gukora collabo mu sumo vyarambabaje cyane gushikaho bima na inspiration kumva ko ntegezwa kugira mu styliste wanje personnel ibaze umuntu akakubwira ati jewe kuri aya mafaranga kandi amafaranga atari make ndaguha style zibiri nawe nyene izo style nta birato birimwo man benshi rero ico kibazo abaririmbyi benshi baragifise donc nawe uri amafaranga menshi ugasanga guha style zingaye gusa nawe nyene zidafashe urumva mugabo wewe begwa donc wewe urumva ziranasigara arakwambika wewe zikanasigara nikameze vraiment sinze kazokwamuka umugabo nikakora Love aho nyene je ndamaze kuja mu ma video y'abaririmbyi bagiye batandukanye hagize ikintu cyo kwambara hari abaririmbyi baraba akanika kari nipemiye nshaka kumenya vyagenze gute muri mu kwambara mukwambara wararaba ati ni kali sana nipatie petit voix nipatie mie musanze umustiliste abaza umuntu akamenya ni ivyobera Alan sivyo vyobera jewe sivyo kandi vyobera Master Key sivyo bibera Alan cyangwa jewe donc araraba umuntu nataye yewe akarambega ivyo mubera bivanye na style arimwo nka jewe urazikonda umurapere ndi gangster rero akavuga ati antukujya muji ivyo mubera ni ivyo jana nibi ego niko bigenda sino urumva we witoreye urashaka gutora ibintu kari vyiza muga ntibikubera Mr. Key we bamaze kukwaka ijambo Alan ino Kanyosha iri mu ni commune irimwo zone yavuyemwe abaririmbyi benshi cyane ndetse irimwo abaririmbyi benshi cyane gushika n'uyu munsi Alan wewe nk'umumenyesha makuru yabigize umwuga ugerageje kuraba uno munsi igikorwa kibahuje wewe n'umupeti yakuze peut-être ubona n'umuririmbyi yarutse yaduze ubona kuva agitangura gushika n'ubu ubona nike kintu wobwira nk'abantu bo baba jare bakurikirana ibikorwa vye shakuvuga wewe nk'uko ngene ubona abarimvyi bo mu Kanyosha uno munsi bimeze gute nko mu ncamake wosigura nk'iki ku muziki wo mu Kanyosha bon cyambere ni banze sabe abantu kwera kuri nakivuga uku bashobora kugitahura uko bavyumvira canko kutariko ariko nkundira ndakivuge kuno imbere yuko nza kwishura ico kibazo cawe nta muziki wo mu Kanyosha nta muziki wo ku Musaga nta muziki wo mu Kibenga mu Ngagara nta n'umuziki wo mu Kamenge nta muziki w'Ingozi nta muziki w'Imakamba umuziki w'Uburundi witwa umuziki w'Uburundi kuko umunyakanyosha no munyakamenge ni bamwe nakivuze kubera ko urabizi ibintu vya Sid na no n'ibintu twakuze twumva ku myaka ya ba SATB bamwe babona ibiteramo bibera kwa vyisi ngo nta kuntu byosura kubera kwa vyisi bikaberaho cyane ba Big Fizo baza gose umuntu yitwa Joker Sagikaze byarigeze no kuzana beef igihe bita mu Kanyosha iwabo n'umuziki ariko kandi biramera nk'ibivaho bivanye n'amageneration ariko hari abantu mengo sinzi kari virus dufise ariko namye mvuga sinzi kari umuvumo dufise w'ukuntu Chandra Miss yazanye iteka n'ishema ku muziki w'Uburundi yatwaye prix découverte edition ya mbere yo kuvuga bagitanga 10 kuri category
mugabo mama wiwe gushika aho yashengeye nasemereye nkasaba abantu yuko twoja kugendera mu macanje wa Miss bakabifata nk'ubusazi ndashimira pasteur bagenzi engineer ndagashireko we yabonye ikiganiro hamarazana iciyumviro araterera iciyumviro nka y'indundi nk'umukozi wa y'indundi njane nabo twari kumwe mu kiganiro n'abandi bose bazoza kuvyipfuza hamashimira abaririmvyi babonye ijya emission bakanyandikira koko abaririmvyi benshi bararaba emission bana kujya twifuza support reka nanje basinishire muri ico gisata c'umuririmvyi naho ntariwe ushobora kwifuza support yawe mugo gasanga ego amakari yawe ndayabona canke ico shaka kuri we ndakibona muga nta na rimwe ndabi bikorwa vyawe muga sanga ivyahane ndabiraba meme n'amasaha abiri ndagiteramiyeko abaririmvyi babibonye ku munota wa 40 ingahe barambwira ati nimba vy'ukuri muzojayo please twarasavye ko macanje yo kubakirwa wana mu Giswahili yari yo nzu ya mbere isa nabi ya bomotsi yanahevye aravamwo aja kuba mu yindi nzu nasavye imbabazi bambabarira igituma nciye ino ndiko ndagaruka ahantu hamwe nimba atari umuvumo dufise wavuye kuri ivyo bintu byose bigahitse twagiye turabamwe aba legend cyabona itaba legend sinzi kari we mwitaba legend aba legend y'umuziki w'u Burundi uvuze aba legend muri iki gihe nikidumu na Fizo na Sadbingo na mu legend ntabwo aba wisezo mu legend atagiharara mu legend kujya ubizi yuko Michael Jackson ari mu legend w'ibihe byose ntazigera fudika canje wa Miss no mu legend y'umuziki w'u Burundi koko legend n'amateka nivyo wakoze ivyo wakoze navyo ntibipfa urumva bose uzurabe abagiye barashengera imiryango yabiri tureke baba hagati ubona kimeze neza abandi canje wa Miss tuje kuri uyu imiryango yabiri bameze gute babayeho gute abantu baribuka ko afise abana imiziki yiwe iradandazwa iragurishwa abantu bariko barajya kandi vyitwa umuziki iyumvire mama canje yarashaje yari umumama yifata kitwara mu bwiherero ndanagira ubwo abuze kurambwira ati reka niba yari umumama yibuka ko umwana wiwe yaririmbye ngo birirwa baravuze imiziki yiwe uturirimbo twiwesha twubaka ngo mugaraba honde abonye igitenge yararitse ariko aravuga ijambo biranka ko yiguma after umuhungu we yaramusigaranye yarapfuye umuvyeyi bamuzanye no nari nzi ko bigira bigende neza mugabo I think yuko baje kumucisha amahera nyuma y'imisi mike barasemera ko umuvyeyi agwaye urabitswe nari nkitswe n'amagara nza kuyibona haciye imisi biri ko yashengeye rero music ko yabibonye haciye nkindwi bivanye n'ibindi bikorwa yarariyemwo by'umuryango nawe nyene ntiyavyumva cashayinga ya video bari kumwe yabaye lost ingene umuvyeyi yarakeneye support ya twebwe turi muri entertainment rero uraba vya bindi vyari vyaravuyeho muri za bona biga ibintu vya Sid na no vyari byajanye na 2015 haca hazume ngo haje irindi shusho vyagarutse no muamenyesha makuru je nakoresha umwanya nimba dukundana umwe ari muri Sid undi muri Nord ni ibintu peut-être abandi bantu bashaka kubona ntibumve nimba ndamukanije na Starboy nimba ndamukije na Big canke uwundi ariko hari uwundi dushobora guhura ntanandamutse canke akandamutse akajingitwa ngo peut-être urabizi hari abantu benshi usanga mufuhiranira ataco mupfu ariko reka ndabigusubiriremo umuziki wo mu Kanyosha nabikobwiye si muri yawe ya Sid na Nord nuko ndawuzi je barabizi mvuka mu Buyenzi umuziki wa Sid cyangwa umuziki wo mu Kanyosha du précise n'umuziki ukatse umuziki mwiza n'umuziki umuntu wese yumvirije umuntu ava mu Kanyosha acashira kakantu ngo mu Kanyosha hava impano nituje umuziki gusa raba comedy rikana na mutima hari abakomedi benshi ngaha basara bariko barahasuringa kumwe mutima yabanza guhasuringa muri les années 2010-12 abikorera muri quartier hari abacafti basara baje home babduri hajya muri ishimwe bariko barakora ama design no munsi akaze bakora ama tableau meza hari abapeti babaraperi bariko barashininga mu competition bariko babambera bakabiri kwako twubatse ikintu cyuko atamuntu wonga hategezwe kuja bukamuha ngo habwe ijambo hariya biboneka nk'ubusazi urabizi hari umuntu yavuze ngo muri Nord botuma bavuza umuntu atazi kuririmba akazomenyera kuri tele hako bavuze wo muri muri Sid ariko siko byari bikwiye kuba ikindi kintu cyangaruka ku cyo wambajije mu Kanyosha ntibakundana kuko yabakundana amipona bava mu Kanyosha
Marvin ntabava mu Kanyosha Israel ntabava mu Kanyosha muga hakabura impano mu Kanyosha ivayo buri mwaka nshasha Ale ntabava mu Kanyosha Benishu ntabava mu Kanyosha hakabura yindi impano nshasha ivuye mu Kanyosha twagiye ku masamirizi tugeze muri TV online ego hari ama TV menshi online avino Beri music no muririmbyi ntiturashika ku baririmbyi FABELOVE ba mu Kanyosha kiya ba mu Kanyosha niko ndavuga abantu bakwiye kuduza impano kandi ndagisubire ngo Beri music ashaka kwinjira muri entertainment umuntu wa mbere yumvishije indirimbo kamwaka igituri atanumvirije indirimbo yuko yo bisona neza ni umunyakanyosha mugamaze kumva indirimbo ishayininze yaramukwetse kuboko bakavuga ngo mu Kanyosha habuze ikintu bita ubumwe gukundana simaka dukundane urashobora kubudakunda mwene wanyu muga ntiwemera ko ndamukubita ingumu zibiri ndamuri ya mbere ucuza kubanguranya tukaba turi ko tujaye cenda supporting aho muri no nta kibazo mfise nta nyungu nimwe ndabifisemo mu buyenzi wacu ho barahisha niho muziki wava urambwira umuririmbyi uno munsi apfa mu buyenzi yashininze ba Black G baragiye abo baswahili ba Miracle Lopse no muririmbyi mwiza vocaliste mubi ari he ikibabaje nuko aba bandi baririmbyi basanzwe baririmba ikirundi bagerageza guhindura bakarimba mu Giswahili donc bagacavuga ngo bariko baraja mu muziki uri international nkaca niyumvira eske barya abanyabuyenzi basanzwe baririmba ca Giswahili nye eske bobo nibo ba international nakumiro kabisa akona kantu akoniko ale tubandanye gato iyo ni Kirova vuze abaswahili barabakuye muri entertainment ababakuyeho barazwe bamaze kubakura muri entertainment abaririmba ikirundi natu baca batangura kutugabura iyumvire tuve muri wa muziki mu Kanyosha uno munsi entertainment y'u Burundi yamaze kujamwa amacakubiri ku buryo ubibona iyumvire muri gospel hari amacakubiri arutaya tubona muri profane uyu se muri mvya gospel yifashishije umuntu anwa besho kuviza isaha gushika izindi saha nk'izi zo mu gatondo yifashishije umuririmbyi bita yuko ari umurapere ku bintu bijanye na beef yoca kwica mugiye kwikaramu yiwe na mikro yiwe yoca kwicisha mu jambo n'abaririmbyi ba gospel bari bahari n'umunsi umuririmbyi wa gospel aza gukritika uwundi muri lyrics nimba lyrics yiwe ikubabaje watumufasha mu kwandika kugira ngo bushikane ubutumwa bwiza jevye naririmbye ntavyo nanditse niwe yavyanditse nabiyuyu cyangwa ra video ndiko ndabiririmba caragomoka tiyo ndirimbo tuzoyiririmba no kuvuga ngo gospel ho barasara Rebecca Metusela we yambwiye ngo ndi muri entertainment cyangwa ndi muri gospel imyaka myinshi fata backing yaba muri show yaba muri studio z'abandi ba artiste bakomeye narinze ndavuga amazina muganje ngaha bandabishije amaso nabaririmbyi bakeyi basumbye kurimba Rebecca Metusela kuko nabonye live performance yiwe y'amasaha 3 muri live center niyo show ya mbere nari ngemwe ya gospel ndarira mu rusengero bivanye n'ubutumwa bwari buhari nibiki kubera iki abazi kuririmba bariko baranyika Vestine ari he nimba muri gospel atamashaka birahari Alan mu bisanzwe ikintu navuga ni kimwe nimba biriko biraha abantu uri kurabesha ariko n'abaririmbyi wa gospel twakwiye kuja hamwe tukagiranira ubumwe kubera ko uravye umurimbyi kanaka aririmba gospel wagenda kumusaba collabo ariko hakaba ibiharuro birebire kugira muyikore bikaba ibintu bica kure agoze kumuga ati rindira tuzogwinyishu turi muri ibi nibi agaca amezi nangahe mutari ko murakorana urumva biba ari ibintu bigoye ku en plus de ça je kuko nari naradesize ni mchezo wa ndani utakubera ko je bambwiye ngo rindira urumva ngo rindira tuzokora maso mu nzira n'utugwi dukaze iba coming soon yo ku muntu mu bisanzwe nuko gusa ntaba ntashaka kubavuga amazina ariko ikintu ca mbere navuga ko nimba koko turi mu murimo w'Imana canke dushaka gutanga ubutumwa message ku bantu duhindura umutima tube hamwe dukorane twese turi hamwe kubera ko nimba uno munsi nje kugusaba collabo ukarinda kunca ibintu hirya nino je kuko mu bisanzwe jewe nari naradesize yuko
atamuririmbyi n'umwe aririmba gospel ndosubira gusaba collab uzora wisabira maniga nyene kimwe kimwe amaniga kubera ko en plus de ça ni nabo bonyene munaririmbanye n'ubutumwa biroro ko bushika kure cyane ego gusumba nico gituma kubera ko ikintu ntumira gusaba aririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza amana akugira umutima umwe ukundana no gusherenga kuko sinzi ko bigeze kubona iki ijambo nanditse kuri stati nanditse mvuga ati they can't support us but still take singers in box bisigura iki mu kirundi umva ntiba du supporting ntashobora kustation ariko baguma batwandikira inbox bakoze neza akazi keza ngo big up nice song ariko kagenda kuraba abo bose bariko barakubwira ati nice song good song bafise imbuga zabo ku buryo boshobora gupartage ikikuko kigashika kure je sinzi ko ruraba page zanje si wanje jenyene mu artist wari wese ndamushirako shema mona master amanu stati usanga yuzuye ama link agiye atandukanye sikujama ni promoter ni msanii oya ni kubera ko namaze gutahura ko nimba ndiko nda supportinga mugenzi wanje ntaco binyica kuri jewe kuko naka nimba ari karedirimba ateye imbere wowe ufise igihe ciwawe nimba wewe wakoze ntibikunde suko utabizi ahubwo buri kintu cyose ni kugihe kandi ni ku mwanya wacu rero iyo uri kura supportinga mugenzi wawe ntaco bikwica ahubwo je natahuye yuko iyo supportinze mugenzi wanje jeje nyene ubwanje mba ndiko ndi supporting kabisa mwene wacu muhe Love gatoyi Love jewe iyo dukoranye ikiganiro na Ale mvaho nize ko nk'aya majambo ashikirije ari ikintu nize ariko ari ikintu we cakugarutse ku gatoyi ngo abaririmbyi bo mu Kanyosha nta rukundo Love niko abibona bon ivyo nta ego jewe ndinga kuri no TV yawe koresha umwanya ni rya mbere ngira mvuge kino kintu ni rya mbere ngira ndakivuge en fait mu Kanyosha ubwo bumwe nta buhari gusa nyene barasambura nka kumenga burahari mugabo utahari kuko ugiye kuraba ngira nkoresha amazina kandi yatumbereze neza ugiye kuraba nk'umuntu yitwa Sabina na Emerisa ngaho abantu badashobora none wombwira gute ngene badashobora gukora na collabo n'ubu urumva okay ntibashobora no kwicarana urumva ico kintu gamana ugace wimvira iyo beef bafitaniye wogenda kubabaza ugenda uyitoye je SATB yarambwira ivyiwe Emerisa nakambwira ivyiwe muga ntabura aho ikibazo kiri je urazi ko SATB tutacana waka kera mugabo twaritahuye jewe ndanamwegera ibintu birahera urumva muga nkace nimvira eske muri abo babiri gute hatobamwo ushobora kwegera uwundi hanyuma ibintu bigahera bon ivyo naco sino kwinjira muri ivyo sivyo muga rero kintangaza kuri jewe kuri kayi waje jewe niyo so uyu muziki abantu ba mbere bansupportinga ntabwo arabanyakanyosha muri aba baririmbyi nyene abo birabura nkaza usanga supportingwa na Big Fizo SATB numu brother muganda kivugiye nga muri nababanyi yego muganda kivugiye nga nuzigera ubona je ndakunda no wanashima mu bantu mu ba artiste nakunda guposta cyane SATB ari mu bambe ariko kugira uzobone no kuri page yanje shoye kwandika naga commentaire kujya ahora bigirira abandi hano musi warimo muganda arabigira gira uzobona postinze na link y'indirimbo yanje nta na hamwe uzigera ubibona sinzi kabikora kuvyanka sinzi kabikora sinzi arono kubura umwanya arono mugabo nasekubesha nukuri kwibana nasekubesha ava yuko link canke ikindi kintu canje gishobora gushikira abandi bose kibanza gushikira SATB ico ndakikubwije ukuri mugabo ukabona ba Big Fizo ba Stein bahande barapostinze mugabo can't be SATB hano musi warimwe washoye yumvira eske aba bantu vraiment none hari kibazo iki igihe nuguruje ntuze studio yanje nta nabatumi
je nawe nzi yuko bazoba mu bantu ba mbere vraiment bazoza bavuga ati Barakwemereye wow ati, urazanye iterambere mu Kanyosha kandi nta muntu no basi urashobora kutaza n'ivyo gufatirwa birashika birabaho ariko ukandika kuri page check ku statut basi turishimiye ibintu vyawe rero jewe sinzi ingene bimeze mugaje ndiko ndabiraba kuri image ndabona kumenga hari ukuntu abanyakanyosha hagati yabo nabo nyene ibintu bitaraja ku murongo neza urumva ariko nibaza yuko ari ibihe vyaduhungabanije ushobora gusanga umwiri ko yiruka muri ibi yiruka hariya agwana kugira ngo ibintu bigende neza akoresha ingufu nyinshi ndasanga rero yataye equilibre ku buryo abo asanga urumva n'ivyo ari gukora neza ariko abikora nabi nje nibaza ko ari ico sino ibintu vya sud nord birahari ego birahari mugabo kuko je navuze par exemple nk'uwo mustiliste ndiko ndavuga ndamugarukiye ko yitwa wa company yitwa Bego n'umuntu akwambika neza vraiment en tout cas je nibaze yuko ntiriwe ndavuga benshi barabibona barabizi sivyo mugaro fait que ari uwo muri sud afuma yagenda kwambara ibintu vy'uburofa mugabo yumve gusa ko yambariye ku muntu uwo mu Kamenge wahehe mugabo wariye vraiment hari abantu bahara bambara amafashion vraiment ateranye isoni no kuri kwima ateranye isoni men ateranye isoni vraiment urumva ebana impuza agafuma mani afuma yambara gatatu kane kangahe mugabo abone yuko atagiye kuri wa muntu urumva je ndiko ndababwiza ukuri ivyo bintu bitavuye muzosanga namwebwe muko mwisubiza inyuma je nta vya sud nta vya nord nta vyiki twe dukora umuziki mwiza bijya bintu bari bazanye ngo mu Kanyosha ngo ni wabo w'umuziki ivyo haleho talent mwibuka babivuze abari ivyo ni ibintu vyazanwe n'umujournaliste umwe arabivuga mugabo peut-être nawe ko yabivuze akoresheje ama emotion sivyo birasanzwe mugabo vyaciye bifata twebwe abaririmbyi twese ucumenga ni gihano urumva uye ntiyari n'umunyakanyosha urumva yari umujournaliste birafata birasubira birafata gushika no munota niko kantu ngira tunahogwa sinzi urumva ariko kandi je nashaka sabe vraiment bintu nk'ivyo bitavuyeho umuziki nzige kuko ushobora guteza imbere utarabibereye gasanga igihugu rero ngo kubera ko abarundi tudatera imbere orke twategezwa kuba hari abantu bashobora kudushikana kuri ya step ya tunani nivyo Big Fizzo yarabayeho bakidumu barabayeho mugabo hariho nabandi bashobora kuzoshika kuvyo bo batashizeko mugabo uri kura testinga nabandi none ugumye kuri kidumu na Big Fizzo eske canke na SATB eske uzoguma uzobona gute ibindi bintu bishobora kwa avancer gute ico ituma rero nk'ubu bako baratestinga ba Dramati batestinga bande abaremvyi batandukanye kugira barabe ngene vyogenda urumva mugante bisigura yuko Dramati no munsi asumba Big Fizzo canke mugabo murabona kenshi birahomba nta n'impamvu nyene y'abasani badahinduka uravyibuka ivyo biye impamvu oya ni verse nciye nibuka ngo murabona kenshi birahomba okay ya bijya nabivuze kubera ko biraboneka yuko ibintu vyose never give up jare yashatse kuvuga ati je nima ntatahuye nabi ati abasani ni baba nyine muri show concert ariko ubumengo bya abantu par exemple nk'ubu ndagwaye akarorero jewe nimba mfise yo kuzine muri ntuze muri Brarudi nakarorero ucuguma mu diri mpaka bari abaririmbyi baguma mu diri ya Brarudi kubera bafise abakuzine hari bariho urumva masunika kubera iki haguma hivyo bintu urumva ibintu vy'intara ikine naco nagira nsaba aba fans kazubona ngo Kirundo kama ngo hejuru urumva ngo kayanza hejuru ngo naka urumva ivyo bintu mwishizemwo urumva twebwe iyo dushaka kuvuga ngo buja iyo dushaka kuvuga buja hariho n'abashatse kuko ndabizi ko buja yafashe igihe kinini vraiment iri hit muga ivyo bintu ntavyo wigera wumva buja gusa harabashatse kuvuga ngo kubera iki ngo bafashe ngo bita ngo buja
Buja Flavor. Buja Flavor. Umuziki ndibuka ko hari no muririmbyi yabivuze ko yitwa Double J yavuga ati kwiki bavuga ngo Buja Flavor, sivyo? Mugabo reka ndakwereke icicaro gikuru kiringa. Fata kubera iki bavuga ngo muri leta tuje muri politike gato kwiki bavuga ngo ubutegetsi bw'igitega. Ubutegetsi bw'igitega, ubutegetsi bw'i Washington. None wovuga yuko iyo Washington ari yo ntuze Etats-Unis yose? No. Aho icicaro gikuru kiri, sivyo? Aha rero twemeranye tuvyemere tureke kuvuga ngo ducishe à gauche à droite. Twemeranye yuko ngaha Buja rero hari icicaro gikuru cingene ushobora umuririmbyi kuba ku mushinge wiwe. Nikimenyamenya bose kugira ngo bagire babanza kuza ngaha kandi ibintu bikagenda neza. Kandi nta uvyanse, sivyo? Kuyita Buja Flavor, Bongo Flavor, ivyo nibisanzwe, sivyo? Donc ahantu hose ni babanza kuraba icicaro gikuru ahantu bituma bigenda ama media ari ngano ni ari ngozi ni ari sivyo. Rero je novuga yuko ivyo bintu vy'ivangura vy'intara vy'iki bon tubihagarike sino umuziki nawe uri kuraje. Hanyuma rero ikibazo ndagisozera wari wambajije ati mukanyosha ni kubibona yego niko ndabibona kabisa. Ale rero ahantu tugeze je ndumva umengo je ndakeneye comment yawe. Muziki irasohotse nk'umumenyesha makuru abigize umwuga, abaririmbyi batowe waremeranije nabo fresh byari bikwiye ko ari bo baseruka. Commentaire ya Alan Ziri bawo jewe ni icyumvire nta uyu yavuze muri kuzina muri Brarudi deal zizoguma ari gwawe ego turanabibona no munsi turafite n'amafotografu no munsi uri kuri stage afotora umugenzi wiwe canke muri highlight ugasanga koresha umwanya yari kararirimbana na Tony muga berekanye Tony ntiberekanye koresha umwanya urumva turaza abantu bashatse kuzimya abandi kugira baduza aba none SATB wo muri side icuye yari karavuga cese nkunda kujaniranywa ico kibazo cyane ndakigarukako manze nunganira uyu so muri side ego biramugora gusupportinga umuntu muri side canke mu kanyoshi wabo mugabo ara supporting with design none abagwanije SATB muri no SATB kuva ari Kigali n'abamugwanije amazina ntituyaza uno munsi n'abamugwanije mu masho bakaza kuba desi kwera ko amasho y'abatakironka abantu ntitubizi Brarudi gasubira kumurondera none nimba ahawe deal niki na company ikora ama whisky wowe ukora ifuro umufuhira gute no ushaka gume muri bajaj aguma patana taxi nimba adashobora gusupportinga FABELOVE kandi yaramuhaye support bagakora n'indirimbo indirimbo ikaba viral yaba mu Burundi no mu Rwanda no munsi yonanirwa kumusupportinga gute ya flow yaramuzi ko si yagikora canke umuziki mwiza mwifuza ko si wabona nimba ari atawari karabona ko bandikiranira niyo mubwira kuko peut-être nawe nyene arafise imiziki bamubwira ko idakoze neza ariko nta rimwe barika kumusupportinga kuko umufana kundi ibyo ashaka nimba teo supportinga Berry Music ariko agasupportinga with design n'uwundi we love music nawo mukanyosha ubwo atari kara supporting uri kurabona yuko mukanyosha tanzigo bafise ariko hagati yabo nta bumwe buhari ico nico ncangarukako biraryoshe kwa supporting with design we love music n'abandi agakomante kwa kiriko akagira iki biratese ariko kweri kihageze gusupportinga each other mukanyosha dufuhiranira kubera iki je mpamagaye umunyakanyosha dukore dukora ibi vyunguka tuje muri bini bakumenye umunyakanyosha gukweba boba barabaroze bwa bumwe bwigera kuza uravyibuka DJ Prakoze anniversaire mwaba muhari mwese SATB inde naba hiyo zabwiza za nyakabiga bakaza wasanga batonze hajya bose bakebi bose bataragenda uno munsi ivyo ntabihari iyo mvire bara supportinga na gushika na anniversaire y'umwana mwaba mwaje ntivyari biryoshe none show yahajya yari karabajya concert ntivyari bitese cyane iyo yari yanyuma imbere yuko aje mu Rwanda yari yatangwe kugira gwa mutima none mumaze gutera imbere hamaze kubona ikatala nyinshi baciye babaroga kumengo barazirana rero nibaza yuko ugo gwanko ruhave rutavuye tuzokwama muri ivyo tuzokwama zitwinjirana twifitiye batesemba ndakunda muri ivyo yitwa December nta ruhande na rumwe ahagazeko bamuhe support canke bari kumwana ari panze DJ Ambitious respect
uripanze uko nyene akoma abo baririmbyi bo ngaho mu Rwanda Tanzania even Nigeria na murimbyi ariko araronderwa cyane mugabo gendo birabe kuri aya masamirizi yabo uretse RFM no mwana aciga kuririmba mugabo yaririmbye neza arafise ikibanza kubera ko baratahura icari cyo tala nakubwiye jewe ya mipro Marvin Ndende ntitwa tuva mu Kanyosha shiramwe na kaboss ntitwa tuva mu Kanyosha hakabura impano ziduga buri mwaka uyu yavuze ngo kera bagira Big Fizzo SATB bamari babandi nyene barafise experience bafise birafise experience afise kuri stage bamubonye ko na Bface birafise ico biza kungura ariko hagati yabo barazirana hari ubishiramwe inziga adashaka kubona undi kuri stage bipfa kuki calm down hari udashaka kubona undi kuri stage je ni nanka kukubona kuri stage imwe kandi nzi yuko concurrence yacu ari vyunguko mugani wa Simbizi turiko dukora iki ni vya bindi umwe acatangura kuzana inzigo baramfungira ahagaze hose aramfungira niho kurogana bica bipfa iyo bafise n'amagana bameze nk'abanyamerika kurasana nene ubizi none abanyamerika ntibarasana ntibicana niho biba biva rero turabe ntituze dushike ku rugero aho tweze ngo turiko turubaka tugasanga turiko turabomora ona nka mwameza ngahe iyi sezo ya mbere trimestre ya mbere duhejeje y'umwaka twari twafashe ariko trimestre igiye guhera tugira twinjirana urumva Simbizi yakivuze mu kiganiro twakoze kuri The TV show we yaravye ivyo leta y'u Burundi shaka aca bari ivyo atanga ku barundi kuko akeneye fan base y'abarundi bisigura ngo bo barakeneye fan base y'abarundi muga twebwe abarundi ntidukeneye fan base yacu kuko fan base yacu ikeneye ubumwe ntabwo dufise Brarudi aho rero ni Bface Mestanish kiriko na Double J nitujye umuntu nitubeshanye atakiri ku nta Double J kuri stage ata Double J nta kiriko kuri stage kuko nta ndirimba afise sinzi ko maze kubona strategy yabo mwaraduga kuri stage akaba yakiwundi tangura kuduga kiriko shusha afise indirimbo acha hamagara Double J hari n'igihe nizo ya performance bazisubiramo warayibonye le 30 degeze umwaka ariko nimba bimeze uko uri sûr yuko abaririmbyi bagiye gutikisa Uburundi bwose si bujumburiye sinagitega muri kakabari kangana uko tugiye tujima kamba tumaze Simbizi mu bibuga yazungurukanye nabo bose hari ahantu Fizzo na SATB bashika duza babwira abantu duza uko bakakuraba nk'igiti hari aho Fizzo yagera bayabwira abantu ati duza ntibaduza ariko SATB yagira bakaduza hari aho SATB yagera bakaguma bameze uko Fizzo yagira uko bakaduza iyo challenge turagiye kuyibona muri Primusic kurikira nimba tutazoza turabona abandi ba invite igikurikira batubesha ngo no kuduza nouvelle generation ariko nuko bananiranywe ku mabeyi urukurukuru niyo nkuru barananiranywe ku mabeyi ni bibiriko birabo no munsi gushaka kuduza umu artiste umutwara hakwera ko aza kwemera $500 uci muzungurukana ego mu isanzwe jewe sinanka ko baduza nouvelle generation new generation mugabo uzurabe na Real Madrid ntibashobora kuzana abapeti bashasha ntuze hatariho baba ntuze ba Toni Kroos babereka atigira uko nuko abakambwe si sasa rero kuzana iyo nouvelle generation si bibi mugabo ifuko baba bafise inkingi sivyo inkingi ziba zihari kuko haje ugiye kuraba muri Primusic challenge yari kuraba eske SATB 4 years bibafise intuze eske barabuze yindi challenge boshobora gukora hatariho SATB na Big Fizzo nta bakobwa ngaha boshobora bari gushobora gushiramwo baka challengingana uburyo igihugu cyose kivuga ati turashaka kubona cyane nta bandi bahungu kese Big Fizzo hamwe na SATB ariko kandi zo kubishiramwo kugira ngo navyo nyene bigumane yantuze kugira ngo bazobikuremwo pole badakase jana kumenga barakasije nyene aho nyene kuko ijya Primusic vraiment ni Primusic uri kuraraba vraiment urabona yuko ngaje gushira mu ngiro bya binda bamaze imisi bandi kubara umenga no gupromotinga orke ni vibe bategezwa guha abantu saba promoter baje sivyo nuko rero novuga aje nisubira ni jambo arunganiye Primusic Fizzo na SATB urabizi ko bakunze kuvyandika mudukura muze udushirahe sivyo umukambwe uyarashaka kumva umengo haje abapeti bandika fo kaze basara kamara imisi atari karumvikana ugasohoye imwe igihugu cyose mbwira sho mubonyemwe abantu badasubiramwe indirimbo ziwe
ari mu barapere bake ba mbere indirimbo ziyo zisubirwamwo n'abana uraza umwana w'imuramvya yavumye cyane yigana indirimbo z'uyu mujama ego suwi Bujumbura ego umwaka umwe uyu mutipe n'umukonkira wiwe sivyo bari baryoshe muri Primizike urumva Primizike yeruka Bifesi yara complaining abarapere dushigwa he bimeze gute Sadwongera afise uko yateknitse aciye azara kwega Erika madame wiwe kugira ngo abakobwa ntibiboneke ko bagiye even baba badafise indirimbo abakobwa urabona vibe yabo bari abantu bahari barakeneye something bahena kuntu nkuko nyene agiye ahandi urumva Estanish yarakeneye undi mukobwa ku buryo umuntu wese abarundi baraciye ubwenge turakeneye kubona Estanish peut-être na Meidi umuririmbyi mwiza kuri live peut-être na Natasha peut-être na n'abandi urumva hari baririmbyi bafite indirimbo nyinshi nziza hama ukacuza ukacufata umurapere shiramwe n'ubundi bako donc raba marché nivyo indi baje kuzana tima yahiruka hiti mu myaka 10 heze arafise indirimbo ifise views miliyoni 20 mugabo nta numwe ayizi Bujumbura ashaka ko ari hiti wabo urumva nimba FABELOVE na Bface abantu baba batumva iyo Bface cyangwa FABELOVE nka postinze link yundi abantu babitangarira ndabayereke urabona ijya show y'abanyarwanda ijya trapish kuvuga mu kiganiro mu kintu cyawe mpamva ndavyibagira ivyo ngomba kuvuga kabisa ni navyo vyiza iyo bafata abajama hajya kuri stage ndakurahiye n'izina rya Mungu je muhungu wa Kamikazi nahabona Imana mwuzukuru wa Sururu abatipe bari kwinjiza cyane BRARUDI ari gusohora cyane Bifesa kingia zile zake zo gutabura ashaka araja muri dancehall aravize na rap zikaze zo gutukana mujama kaza kuri za master kiyemera gasubira kaja muri za dogo na Bifesa umufana wayo ugoru umva bakarengera iba mu mitima yabo ariko bagakorera inoti nivyo vyapfuye kuri Big Fizzo na SATB kuri kwa Papa La Costa abantu bose bari bakaniye lazima tuje ku support mtu wetu abantu bamwe bari batangwe gukoresha ibinani vy'amarangi abazanya idea bo nyine baca barayanga urumva mazina ni sinari bwatoroke nico kibazo rero gihari uno munsi mu muziki turiko turakoresha za nguvu zacu ya challenge yacu mu kuyikuramwe ivyunguka rero uri karakuza dramati ntibagire ko I love music bari kwasora hit song ariko bakeneye kwinjiza nabaririmbyi beza badafise show indirimbo yabo kuva ku yambere gushika kuri no munsi ari hit song Bujumbura hafi igihugu cose urafise umuririmbyi yitwa D1 mbasha wewe yavuze ngo D1 arimba ivy'abakobwa bashaka maranga mutima n'abakobwa bakunda warayibonye kwa Bruce Melody yikubitiye amakapera abakobwa bose barasubiramwe ubu si vya bindi ngo nabo mukanyosha ngo ni vya vyihebe vyo mukamenge no ngaho mugisyo n'abana bo mu Kinindo ikiriri baje muri show baraprofita no kuvuga ngo nimba tisemba afise abana bo mu Kiboss Dramata afise yo side zibiri SATB akaba afise vya vyihebe n'iki Fizzo nawe nyina akaba afise vya vyihebe vyiki vyikundira umuziki na vyayiboye nibaza baraza kuronka ya VIP na sample ergo no musi turonka VIP na sample kubera ko tufise ivyihebe gusa muri show hama ntituza kuronka VIP na sample kubera ko hari izo twateguye dufise aba VIP gusa nubaronka aba VIP gusa wakumiriye vya vyihebe biza kuzana 10,000 cyangwa 5,000 bimwe biza zinyore bakiki ukacushaka yuko twongereza nimba uno musi kike ifise isoko kwarege muri show ya utoyitegura ugashiramwo kike nese whisky biza gutuma umuntu vibe iremewe n'amategeko akoma indura gakavibe turanze turabe ariko kuri kujahe BRARUDI irabe nisange iriki ikoresha abakomisiyoneri bafite amacakubiri mu muziki kuko si BRARUDI itegura abaja muri iyi show n'abakomisiyoneri bayo nimba hari abakomisiyoneri b'umuziki barabibihesha icubahiro ishusho ry'umuziki w'u Burundi apana ibintu tuzo gufotora ku ifoto tukamaramara juste bo bibugobekeye amahera turabiza bahawe amamiliyoni 10 kugira baho mu artiste aza mu kintu bakamuha miliyoni 1 akeneye kwambika aba danseur akeneye kugira iki turazi nabahawe ama invitation shira naka bakayashira abandi cyo ico mvuga ni iki urugwanko rukahaguma tuzava dusanga ta journalisme turiko turakora turiko tubigisha ivyo bakora kuko nimba twaje muri iyi side tukaba tuyikunda waje mu kintu ukunda ukurikirana turazi ngene entertainment handi kogwa haraba ama challenges kuzirana mugabo
gushira I mean bro Drake na Chris Brown gukora indirimbo ntibwari ubusazi inyuma y'ingumu bahanye yeah. Ako kantu rero niko Love utaribagira Master Key ace asozera kuko iki kiganiro jembo numengo kweli ni debate kaze cyane Love bisanzwe ikiganiro hanini ni cyuyu ego ku ndirimbo yitwa Ndumiwe mugabo ni juste kugira ngo tuvuge no kubindi urabona ko ego nawe nari karabibona rega ibi mwe mu camwo nawe niyo nzira kuko na umuziki nawe nyina urimo ego so jewe kuri Trapish nagira mvuge ikintu kimwe bonyene muri bajya baririmbye twa turi kumwe bonyene barivugiye ati erega bijya biya byo guterana amajambo ku marezo social cyane kugira gute twabigize kugira ngo abantu bazi sivyo sasa rero ayo majambo bayatera kuri jewe kugira ngo babone yuko nyene urumva kugira tuzana abantu hajya kuko barabizi neza na neza iyo haba bajya abanyarwanda gusa cyane bakaca baza n'abandi baririmbye muga ntihabeho yindi challenge kiye giteramo vyari kugora ibaze urabe iyo cyabereye ucuraba amafaranga barihisha ucuraba n'intuzeye ni urabona neza na neza yuko vy'ukuri yaba bakora nk'ibi biteramo vya BRARUDI ndazi ko biba ari ku kanoti atari kanini cyane gose urumva hanyuma kandi ikindi kintu naco ntibiba bibera mu bibanza vya kure cyane kenshi BRARUDI rakunda gushira mu bibanza nyene vyorohereza abantu urumva no kubwiza ukuri yuko bari kuronka naha abantu babashira me urabona abantu ngene bigoye bakava hariya kugira gusa baze kuraba eske FABELOVE na Ntaco baza kugira gute biza kugenda gute urabona ko show vraiment hanini yari ihagaze ku bantu babiri ega abandi baragize barabitambukiye ko me kugira bajya abanyarwanda bandondere bavuga ati turaje kurondera bibaza vyagenze gute nuko babibiye ako kabanga bonyene barabimbwiye barabimbwira baravuga ati ebana batubwiye yuko vraiment hamwe twokora show turi kumwe nawe biraza ku ntigikunda sasa rero jewe nagira mvuge nimba BRARUDI iri muri business jewe barabonye ndiko ndagira ku maposte nisabira bibaza ko ndiko ndabikoresha intuzi ubwenge buke kwari kugira noroshe ndabisabe mu rupfasoni mugabo sinoyo nandika naye kwandika ati le fait que mwakoze shows ifise ama challenge mugakora abantu biyumvira ati Big Fizzo na Sabi mwari mukwiriye gufata nubu mukiyumvira mugakoresha ntuze FABELOVE nuwo mu B-Face sivyo kuko niyo challenge igira kabiri hari nga sinigwa ndavuga ngo iki niki kandi ntiyabayeho tubishaka twebwe gusa nuko twateranijwe n'abantu petetre hanyuma natwebwe abaririmbyi bamwe tukabishiramwo inzigo sino natwebwe iyo challenge nta twari dukeneye ariko mu gihe biba bimaze kuba tubikamisha amahera hanyuma nayo mashira hamwe nayo nyina bikamishe agafaranga none ino munsi nimba iyo primuzike ibaye primuzike kabibaye mu gata challenge nimihari no urumva yuko shuwa umva ikibuze hari akanovera kanaka tuba tubuze ngaho hanyuma urumva nyene nukumigwa nukumigwa nyene ndumiwe Master ndumiwe vipi sasa peti yangu meze neza wumva gute kwanza wicaranye nabo ba bon chambere n'abantu twicarana kenshi umbwiye ati numva gute na BRARUDI none urayeme so ukura takarani barakora amafana amafana barayakora kandi rero Master Key hari jambo ale yavuze nshaka umuhungane gato ujuna we nasanze na uri ncabwenge hari jambo ale yavuze ati hari ukuntu nyene population y'abaririmbyi usanga bifitiye ivyihebe bifitiye n'ama VIP wowe wifitiye population y'abantu bameze gute mwene wacu bon population yanje sindabamenya bose abazungurutse ndabarabe ariko gusa ico nibaza population yose irimo n'ivyihebe birimo abose ego akaja mu kanyuma dusozere mwene wacu dusozere ko amazi yazindutse ngo agize kure agasunika ruge akanyuma nikosa akanyuma nikosa ni hajya umuntu ari upfuye erega rigiye usanga atanaza kuramuka afite sezerano yo we muri Kristo nibapfa bigirishije baguma ego agasunika rugirero mwene wacu bon ikintu cyambere gusa novuga nuko
icambere canke icanyuma ni canyuma peut-être que bari cambere ngira mvuga amajambo cambere no mvuga nuko bon abantu tureke gutubuntu kubera ko novuga ko abantu twaramaze gutubuntu tubushira hafi y'ibintu umutima tubushira hafi y'ibintu bica bituma bwa buntu butakara kubera ibintu ubuntu bwagiye kure kubera ibintu bon nivyo waboseje petit amin ko hinge kwanza nivyo waboseje oya ndiko ndakubwira ni bihari kandi nivyo mubona ayo bisanzwe bihari amin ke umuntu icambere coco ni kirundi ni Congereza n'igifaransa aminke ni Congereza n'igifaransa bon icambere nashatse kuvuga yuko rugarukana umutima w'ubuntu ego haba mu gusapotinga abantu dushiramo umutima w'ubuntu atari kuvuga ati naka kubera ko nta bintu afise impano yo ushobora kuyikuza ariko mu gihe wabonye afise impano canke sino kuvuga n'umuntu afise impano mu gihe wabonye akunda ivyo bintu arimo icambere cyo canabikunda mushigikire musapoting nivyo bari ko baravuga mu Kanyosha dufise aba promoters benshi kandi bari imbere turafise abaririmbyi benshi mu promoter jokers umva mu bisanzwe niho haho nyene tuba dukeneye kugira ngo dushire umutima hamwe gushigikirana muri vyose bizodufasha cyane ku iterambere kuko nta muntu wigeze yishikana ahantu hejuru cyane adafashwe ukuboko n'uwundi rero tuba dukeneye kugira ngo dufatane ukuboko kugira ngo tugire aho dushitse ndagushimiye cyane ale ndagushimiye cyane kandi urazi ko ndagukunda cyane nongera ndabibutsa ko abantu kuja ku mbuga zanje kuraba indirimbo ego no gushigikira kuri YouTube ku mbuga zanje zose bashobora kugenda kuri Audio Mac Spotify urazikoresha izo zose ndazikoresha ari proke muri Kristo ariko cyanda bitahura muri Kristo mu bisanzwe gusa bakwiye kugenda kunshigikira hose nongera mvuga ko n'aba blogger canke aba YouTuber baze barashigikira impano yari yose kwera ko ni benshi twitura ariko bataduha umwanya kivuge bagusaba amahera umuntu ni benshi twitura bataduha umwanya ariko oya wewe warigeze kumpa bitano ariko cewe yarigeze kuma 5000 kwe ngo postinge kano nipe ndazilamba basitanani yampaye vraiment kandi ubonye ko Abuyama mega yo kwishira ego ni fresh vraiment ya mu bisanzwe kutabivuga post akwaka ibihumbi ijana post ya Facebook atanu umuntu azopfa kubonye ku Google urumva ukaza wumva umuntu akubwira kugira ngo dukorane ikiganiro hari umuntu nasabye ikiganiro ryarambwira ati kugira ngo dukorane ikiganiro ngo indirimbo yawe ngo narungikira nakabwira ngo banza isuzume nzo ngo rabayibyara none abaje nambwira ati sasa bro love aratanga sasa bro jewe indirimbo urayize ano kuyize kandi wayumvirije none habanza kuba inama kugira ngo indirimbo promoting canke ushobora gupromoting umuririmbo ampisa gospel na sense iranatwemera ntaduhanurusha n'imirwa ntadukritika ariko agaje usanga umuntu yogufashije ariko aragusaba ibintu bitaza ntibize igiturire novuga ko atari vyiza kandi bitaha ishusho nziza umuziki w'u Burundi n'umwuga wawe uburimo n'umwuga wa ntibiguheje icubere kuko nakana nakabagenda baravuga ati nakamezuku kuko hari n'aba aba YouTuber canke aba promoter bashobora no guha amahera ariko akagenda uko yego akagenda kagirira ugaje usanga rero bagiye barakuvuga nkuko ni shusho mbi kuri wewe ndetse no ku muziki w'u Burundi kame usanga rero bigiye birabuko ntaho tuzokwigeza na hamwe kubera ko abawuzamuye impano abadugije impano ego bashira kure nyampano usanga bigoranye kubera ko niyo natanguje mvuga ati ubuntu tugira ubuntu tuke gukwirikirana ibintu ariko usanga wa muntu akafisa kanoti ni wari kara promoting ugasanga impano zagiye ku ruhande kubera iki sinzi ko bigeze kumva indirimbo yanje nigeze kuririmba nakore challenge yanje nakoreka ingorongoro njenje ego naravuze ati tabura hanyene avyumva ego yanavyumva navuze ati sinzi impamvu nkoze no muzikufa
sinzi ko wavyumvise neza navuze ati sinzi impamvu naje nkoze no muti kufa ariko reka mfashe uwawutanze ntadusubire kwihenda njenje menya cyane aho bipfira na challenge na chance yari umustar showbiz taraba njenje ariko ndi kibamba sinzi kuririmba ariko nzotera imbere kubera mfise akanoti bazompromoting nibyo nariko ndavuga kubijanye n'ivyo nibyo nariko ndakubwira kubera ko usanga batari ko barasupporting impano kubera ko nakafise ibintu nakari wa mu VIP bakamuprofita muri vide bagaprofita muri vide ariko ya mpano ugasanga bari kwadijana hariya ariko gusa ico navuga yuko nuko impano umuntu afise impano muri we ntigere zibigwa wozibira gusa ariko mu nyuma uzotinduka rekura kabisa kabisa kandi ushimire cyane Alan namnam Yohana tugasubira kandi catumara iyindi saha ariko reka ndagushimire cyane wakoze kubana natwe ndagushimire kuko twiyumvira cyane cyane mu kwiyumvira umwene data ego nibaza yuko ni gikorwa ciza urumva uvuye Kamenge gafata ama déplacement ama taxi gashika mu Kanyosha nibaza ni ikintu citeka cyane no gushimira nkuko nabikubwiye nararyohewe cyane ingene wumvise ico nagusavye se nagutegetse ko sindi umukoresha wawe ego shigikira impano rondera bikwinjiriza views na watch time mugabo shigikira impano zikiri hasi ego peut-être igihe kimwe imana ntiyihenda bro imana ntiyihenda igihe kimwe uzobona ivyamwa wabivye uzobibona neza ndagushimire hama dushigikirane dukunde bose yavuze ngo na chance yari umustar showbiz tarads ni commentaire nigeze kubona ryari ndiko ndaraba indirimbo za Michael Jackson ngo yumvire ngo indirimbo zakozwe muri les années 80 ziri hit atamustar numwe arakora pop n'abanyamerika birukiye muri pop atamustar numwe arakora pop ingana n'indirimbo yabayeho muri les années 80 biratesa cyane kuko nivyo nanashaka ndi navuga ibigwi bihari birahari amateka hararahari legende arapfa umunyabigwa arapfa mugabo iki ibigwi vyiwe birahagumaho no kuvuga ngo Super Bowl ya mbere performance yaronse abantu benshi kandi Sara na Michael Jackson yarapfuye kera niyo muri nimba rino na ndose ndavyibuka bara promote nziza bari hana niyo ya mbere yabayeho nani semi live mugabo yigira ya mbere zirahari nyinshi zakoze neza mugabo still Michael Jackson bamwita MJ iracariyemwe FABELOVE yarakoze hardcore hazoza peut-être abaririmbyi bakora hardcore bandika neza meme kumusumvya mugabo hariho uwaciye inzira ya hardcore kumva yuko yoryoha yobaho urabizi urinze ubona ba FABELOVE gukora collabo n'uyu ba Masalend zikavuma yari ibintu vyiteka kuza kuririmba style itandukanye ni y'uyu mugabo indirimbo bakamacinga bikagenda neza byari fresh nibaza dushigikirane kuko koresha umwanya arafise icyo ashoboye ale adashoboye ale arafise icyo ashoboye koresha umwanya adashoboye amipro adashoboye Landry arafise icyo ashoboye Starboy adashoboye Starboy arafise icyo ashoboye Landry adashoboye bano ushobora kuduza umuririmbyi uruma tubikurekeye ntabyo ushobora gukora naho bufise abantu bangana n'amamiliyoni tubanze turabe nimba hari ibisata bikora showbiz vyitwa bikora showbiz hari ibisata bikora amakuru y'ukuri bitanga amakuru y'ukuri tureke go creating bitabaho tureke go creating nka kuduza indirimbo yo muririmbyi ukaza kuvuga ngo tumuvumba yari kagira ibi turaduza urupango bimwe ho rukora canke ho rukora kuduga crotire ugasanga sije n'umuririmbyi ntitunumvise intoze yiwe nk'ubu tugira dusezerane ntiyaririmbye ego ngo mwumve ayi tugiye gusezerana hari abantu bifuza kumva kapela yoyo kugira baje kuri YouTube channel ye ego ndagushimire cyane koresha umwanya oya arabikora abakunzi ba Alan ntiyimukiye mu kuririmba genda wandike The Real TV Show cyangwa ugende kuri Instagram cyangwa Facebook hariya muri bio yanje hari indirimbo y'umujama mugabo inyuma y'iki kiganiro ngiye kuyikura ngo ngiye gushira ngo link ya YouTube channel yanje ko ndashaka kiduga kugira nza shigikira abandi batari n'uyu ntatayuyu ntutagatarotaro ngo intaro zasheshe umwana w'ubwenge yumvira mu nduru naho simbizi yavuze ngo twaye tuzi ngo bumvira mu nduru cyadusanga induru byasabye ko dukomanye kugira bumve nabo ntidusanga ubwenge twabibajije ko sibwo bumvise baca dufata nk'abavuwayo ariko mvuge muri ya nduru ntutagatarotaro ngo intaro zasheshe abahungu barafite icyo bamaze nubaka ikimaze barafite inzira baciye iyo batahaba abo muri ko muraduza mu gufyonda abandi batomutoronsa mu badugiritse kuko nimbere yuko muronka izo power zo kugira ngo mwitwe baduza abandi mwazihawe n'ababandi bari bafise impano mumaze kuronka
muca murabahonyora harabari bafise inyota ndababera amazi umusitari uri kwa sata urakoze kenshi turanwa amazi icupa rya kinjuri tunaniye twicaye mu kayo tukarisigaho twari turi bako tubonye besho tugaca tunwa besho y'amazi ukayibagira agasibe kakuzindukanya ugashaka amazi ugasanga rigidezo yakamye ugaca wibuka icupa wasize mu kabari akoze cyane koresha umwanya ndagushimiye cyane ego nibaza yuko umuji ari wacahere aheraheza kuri ntuze kuri akapela ya kuri akapela kabisa ego we nakubwiye yuko niwe yadukoranije ngaho ego urumva twaje kubwiwe ngaho ego kabisa so hanyuma anyway hari ikintu yagiye ko cha support jewe narigeze kumuganiriza we narigeze kukuganiriza ndakubaza ati mbega kubera ikajya ama TV yandi tuzi amaze kuronka aba followers batandukanye kandi benshi kubera ko atari yari karagusapotinga je narinzi yuko bareka gusapotinga bamwe kubera imiziki baririmba muga n'ubutumwa bw'Imana ubutumwa bugana kuntuze ku Mana nabwo nyene barabanira uri karaburirimba kandi indirimbo ifise quality yakorewe kwa gigabit indirimbo ifise amasanamu meza yakorewe kwa ntuze Kendi urumva Kendi asanzwe akorera Sabi urumva gato ngo muri top 10 ya video nziza ya video nziza irimwo ni video nziza vraiment antuko tuhavuga ngo hari indirimbo zingahe zirasohoka vraiment zisumba ijya ntuze ijya video ni indirimbo iririmbwe ku ntuze ku butandukane bw'umwe wese mu buhinga bw'iwe umwe wese butandukanye n'ubwo wundi sivyo mugabo biratangaje ngene udashobora gupromotinga ikintu nk'icyo gace biva bipfirahe hanyuma igitwengeje cyangwa ikibabaje nico namambwira abantu kwaza ubona umuntu ahagaze hajya kutwebwe ngo turasupportinga ngo duhagaze nk'abantu basupportinga umuziki w'u Burundi kumbe wewe afise ishingano zuko koresha umwanya n'umusitari hategerezwa kuza umusitari kuri TV urumva bamwe nico ituma bagira imikoshi je nama nakivuze ico kintu mani ntubone uri urashining ino munsi hajya Imana ihora ihoze bro Imana ntizi kwikawusha kiretse urumva kiretse habaye ikindi kintu ushobora gukurayo ya sheke ya yindi wagira urumva mugabo sino Imana itegerezwa kukwishira ico wakoze wewe ibaze mani umuntu wewe wararondera uvuga ati jewe ndifuza kuronka akazi wavuye hari uslagoringa bakagufasha bari gushika hagacano kawe kaduga hakwibuka ati nanje bamfashije nkiri hasi ndaduga reka nanje mfasha abandi bakiri hasi baduga muga benshi nabufasha bakiri hasi bakaduga bro mu nyuma umenye yuko nta support baza kuguha so rero jewe vyarambabaje cyane birankora ko ndavuga ati vya bintu bikorwa ku bandi eske nivyo bikoreshwa no kuri abo harimo n'umustoyi twa Ozi vraiment ndabigusavye vraiment Ozi ndakuzanye kubera ko mu bintu maze kubona akorerako ashaka gukorera ku bantu b'abastar si Ozi wenyine hariho n'abandi mu nyuma nitwa kwana ikiganiro nzokubwira n'abandi mugashimye kuvuga Ozi kubera ndabize ntavyo yovugira nga ari mubo yasavye ikiganiro sivyo birababaje vraiment birababaje yamashaka gukorana na babandi bicarana babandi bapoeshana babandi bagira gute ntiyambwiye ngo ngabimwe mugana guma ndamubaza bari karasaba ibiganiro muga nkumva aho biriko birafira we muga ntiyashaka kwatomora muga ndabivugiye nga aba bantu twafashije muri entertainment no musafisi bimenyesha makuru abona kumenga basigaye ari ba Bill Gates sivyo babone yuko ivyo bimenyesha makuru ni ibintu bito cyane kukura umuntu ubuzima bwawe ntuzi ejo cyangwa hirya yejo cyuzoba ubuzima bwawe ntabwo uzi limite hari gihe Imana yo twereka igitabo aho tuzopfira twitwe nyine tugaca twihutira gukora ineza urumva mugaro fetke ikitunyegeza ico gitabo ushumengo uracyafise imyaka ibihumbi n'iyindi cyo gaca wimvira ngo ninakwiza imyaka 99 ngo asigaye umwaka umwe kugira ngo nsaze ngo no kugira mfe ngo zoca nkora iciza ngo zotangura gusenga ngo no
iciza gikure ubu mureke kuza muri yorosha ku ma microphone muvuga yuko mu supportinga mugira gute muga mushaka abastare gusa ibiganiro vyanyu bize mu babana bari chic babana babandi nyene mwirigwana mu quartier babandi mubana mu makartier amwe babandi mushaka urumva no ari chic nivyo mugabo no reka tureke yarakomera reka tureke nikaraba blend urumva ni ntuzezi ibiri soit uri chic soit uri naho nyene no uri chic ni mpaka muwe mujana mu ntuzeye muri wa mugwi umwe urumva muri wa mugwi umwe muricarana mubana muri quartier cyangwa muragira gute urumva soit naho uri hit ni ibintu bibiri urumva ivyo bintu rero bitavuyeho mufasha impano je birambabaza yo muko muravuga ko mu supporting umuziki tubayeho kubera muziki no ivyo bintu muze murabireka amadevo man amadevo zibereye ngaho vrema je abantu yashimye kuvuga ozi muga harabandi nzovuga harabandi nzovuga vrema kabisa murakoze cyane kandi mubandaye mu supporting no muhungu yitwa Mr Ki mubandaye mu supporting hari indirimbo ariko gusora yitwa Ndumiwe vrema ni indirimbo ikaze kandi meze neza cyane simbona igituma mutako muri supporting ku gwego vrema rukwiye ariko ahigeze naho nyene turashima kuko nibaza yuko si habi ariko ntivyari bikwiriye hajya hano thank you murakoze Mr Ki bape sasa kazi mzee aba bantu bacu bemera biboneye nka Toma twagiye ariko sorry gato nubwo biruko sinshaka hinge gato ego nubwo biruko hariho birengagiza impano kanaka mu gusupportinga ntihabura bamwe b'umutima babikora anoshimira ababikora cyane bakitanga nongera nshimira nakoresha umwanya media ni ikintu kidasanzwe gusanga kuko mwaje kubwanje ari genda bahamagaye ego sindagira izina rirerire cyane ariko ndavye n'urubuga rwanyu aho ruri si hato ariko gaca uza kwanshigikira ku mpano yanje iyo ni nani ugafata na déplacement yiwawe nta na déplacement naguhaye kuko hari abaca bavuga ati nkoma déplacement undihira mba ndi kumwe n'umukameraman iki ariko ukemera ukabikora byose kubwo urukundo no gukunda umuziki ndundi no gushigikira impano ibyo ni urumva ibyo byose ndabishimira n'abantu bose babandanya kudusupportinga navuga Jejero Benso ahari yakoze kino gikorwa gishoboke muri audio kuri video ni ibintu bitaba byoroshe shimira n'abandi bose bari ku ruhande babandanya kubikora basharinga hirya hino ndabashimira cyane hariho famille yimbwa harimo bangenda kumana bambasha rwagasore n'abajiu bitwa Balanese ari hanze bandanya kubandanya badushigikira mu buryo bwabo nanye n'igikorwa ku ntango ariko nuvumengano duma niyumva kuntu naje bikandengera sinoheza kubishima ivyuze nkorera mana n'umurengera oya sirimwe kandi samajana nabonye neza yawe mana navyo bidi ntigeze gusaba ndabibona naje ubwanje nkumigwa n'umwana w'umuntu ngubeshuritse yari byo bwovuze ngo bishitse mu bugara gute mbesha inzuzi morodekaye ntabwo ndabizi mureke yihende namane mukanya ndaja ntembereze ku ifarasi dore mi fa sol la si reka mbikore abavuga karabaye ntibamenye inzira zawe mana siza kayikora ibikwanye n'ubugombe bwayo bacico bigaci canze gambi yayo sinkiyabo yuguruye ntagugara ihezagiye ntawovuma neza yawe mana eka sinoye dondagura kenshi muri je ndarengekwa nivyiza wa munkorera mpora ndaba mana ukubandanya kuntwenza savye mbwira data ngire nte koja ntumiwe ndumiwe nibutse ukuntu ntwenza minsi yose mana vy'ukuri sinoreka gushima shima iyo ndi mu maganya minsi yose mana reka tugeze ivyo murakoze cyane gose hanyuma sinzigira ubwo kuko narabonye kuri ibinyosho bibazo mu bujyahe ntangere numva shaka kugumana nabo mu oya tuyejeje yose ni wakija kuyiraba ifoko baje kuyiraba hanyuma babandanye bayisheringa no kubandi batarayumva hanyuma murakoze cyane mu supporting no muhungu wacu Mr. Ki subscribe kuri YouTube yiwe kore subscribe kuri koresha umwanya media ariko kandi mushigikire The Real TV show I'm coming back nabiganiro bimeze neza cyane I think yuko byose ari good koresha umwanya wewe no muvandimwe turamana
nabamwita koresha itabi koresha umwanya ariko koresha umwanya nahari karayambira abakobwa anze kuraba ashigikira umuziki cyane ashigikira ikiganiro yagitaye yiberewe Jables ewe yatari koresha umwanya koresha umwanya inkuru ziraje gamani inkuru ziraje